Mwaramutse neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza n'abadukurikiye ijya nino kubatwumviriza mwese muherereye ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi kubatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye ha mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino kw'isi ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese. Turi kuwa kane turi kw'igenekerezo rya 16 ukwezi kwa mbere 2025 ndabaye ikaze mu makuru azindutse ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi avugwa mu karere k'ibiyaga binini ndetse na hirya no hino kw'isi. Turagaruka ku makuru agaruka ku mutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kaze kuri mwe mwese rero by'umwariko mutwumviriza umuherereye hose mu bice bigiye bitandukanye, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Kaze kuri mwe mwese mutwumviriza umuherereye hose mu bice bigiye bitandukanye, kaze kuri mwe mwese by'umwariko muwana natwe mu makuru agezweho agaruka nyene ku mutekano, politique, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze mwese. Dore ingingo nkuru tugiye kugarukaho muri kino kiganiro cacu cy'uno mwanya nk'uko bikomeje kugenda biravugwa. Turibanda cyane ku ngwano zikomeje kugenda zirabera ngaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni ingwano zikomakomeye cyane ziri kubarizwamo n'igisoda c'u Burundi, igisoda c'u Burundi gikomeje kugenda kirahura n'akaga karemere cyane nk'uko vyoma bigaragara. Hari amakuru akomeza kugenda aradusumira ndetse anemeza ibitigiri by'abasoda byo bimaze kugwa muri ingwano nk'uko vyoma bigaragara. By'umwariko witegereje neza akaba ari ingwano zotanguye kwibonekeza cyane mu mpera z'umwaka uheze 2024 nyuma y'urugendo bwana Félix Tshisekedi Tshilombo yaraherutse kuba yokorora ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru yihuta akomeza kugenda aratugeraho canke akomeza kugenda aradusumira akaba agaragaza ndetse aranerekana neza yuko ivyama biriko biragaragara ndetse n'ibikomeje kugenda biradusumira byose biteye inkeke bikomeje kugenda biragaragara. Hari amakuru avuga ko nibura abasoda bakaba mu gihumbi b'abarundi baba bamaze gusiga agatwe mu ngwano zikomeje kugenda zirabahuza n'umuhari wa M23 hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hari bamwe batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwariko ari akamaramaza ndetse ari n'ikibazo ciremeye cyane nk'uko vyoma bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradushikiya canke akomeza kugenda aradusumira akaba agaragaza yerekana neza yuko ari imibare miremire cyane bigaragaza uburyo abasoda b'abarundi bakomeje kugenda barapfa banapfira no ku butaka bwa Kongo. Icyo babaje nuko bariko baragwa mu gihugu kitari cabo ndetse no mu ngwaro zidafututse. Bamwe bati President Evariste Ndayishimiye arabwirizwa by'umwariko gusigura ibiriko birashikira ingabo z'u Burundi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Andi makuru akomeza kugenda aradushikira canke aradusumira abarundi baraye by'umwariko bahamuwe by'umwariko n'amafoto ariko aranwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana ibiziga by'abasoda b'u Burundi baguye mu ntambara zabereye by'umwariko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwariko cane iziriko zirabera mu bice bya Ngungu nk'uko bizoma bigaragara. Hari amashusho ndetse by'umwariko n'amasanamu ariko arahanwa yerekana ingofero z'abarundi, ibiziga by'abarundi, amasasu, inkoho ndetse n'ibindi bikoresho bimwe na bimwe bya gisirikare bigaragara ko bya biriko birakoreshwa n'abasoda b'abarundi ariko kandi bikomeje kugenda byibonekeza biboneka yuko by'umwariko bikomeje kugenda by'umwariko birahitana nk'uko byuma bigaragara bikomeza kugenda birerekana neza yuko abasirikare bakomeje kugenda by'umwariko barasiga ubuzima nk'uko amakuru yoma aradusumira canke amakuru nk'uko akomeza kugenda aratugeraho abivuga muri rusange. Hari benshi by'umwariko bakomeje kugenda baraterwa impungenge n'ibiko biragaragara ariko mwese ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese munyemerere tugaruke kubikomeje kugenda biravugwa ndetse nikomeje kugenda biragaragara ku mirongo imbere ku rugamba. Amakuru tubategura ndetse tukabashikiriza twafatanyije n'itsinda rinini cyane ry'inzobere mu gutegura ndetse no gutunganya amakuru n'ibiganiro bigezweho. N'amakuru kandi by'umwariko dutegura dufatanyije n'itsinda rinini cyane ry'abamenyesha amakuru b'abanyamwuga bari ijya nino mu by'umwariko bice bigiye bitandukanye cyane by'umwariko kumva z'amakuru by'umwariko twatoje ku butaka bwa Kongo ndetse n'imbere mu Burundi by'umwariko birerekana neza yuko ari akamaramazi. Kaze kuri mwese mutwumviriza muri ngaha mu Burundi birumvikana habari mu gisagara ca Bujumbura
abari Ingonzi, abari Muramvya, abari by'umwihariko za Rutana, abari Mwaro, abari za Bururi ndetse n'andi agiye atandukanye mu Cibitoke, Igitega ndetse no mu yandi ma province no muri ville zose zigiye zitandukanye. Ndabaramukije kandi ndabahaye nikaze kuri mwe mwese. Ndabaramukije kandi abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini, abari mu bice bigiye bitandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye mubasha kumviriza Ikirundi n'Ikinyarwanda, abatwumviriza kandi muherereye by'umwihariko ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese ndabahaye ikaze cyane. Ari ubwa mbere se ngaha byonda kwanditse sabone kugira ngo ucurangwa amakuru n'ibiganiro byacu bari natwe 5 kuri 5, nkubwira ngo by'umwihariko byonda akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo bashobora kumenyesha ko ibiganiro byacu bitanguye nkuko bikomeza kugenda bigaragara muri rusange. Kaza kuri mwese by'umwihariko bikomeje turabira hamwe amakuru akomeje kugenda aravugwa. Ibimenyesha makuru byiganjemo ibyo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'abandi begereye abari kuri uru rugamba by'umwihariko ndetse n'abasoda bamwe na bamwe twabashije kuba twoyaze nabo by'umwihariko barasigura yuko nibura abasirikari b'u Burundi barugwa mu gihumbi kirenga nibo bamaze kugwa muri Masisi kuko bizoma bigaragara. Umubare wa MTS urwanya ubutegetsi bwa President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo urasigura ko wigaruriye agace k'ingenzi Kangungu nyuma y'ingwano ikomakomeye cyane yahabereye aho by'umwihariko yari ihanganishije uwo muhari ndetse n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta irimo rero by'umwihariko n'ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR. Ni mu ngwano yabaye by'umwihariko ku gicamunsi cy'ejo haheze hari ku igenekerezo rya 15 kwezi kwa mbere 2025, nibwo rero uwo muhari witwaje imbunda wa MTS wirukanye muri centre ya Ngungu ihuriro ry'ingabo za Kongo by'umwihariko rigizwe na FARDC, FDLR, abazarendo, ingabo z'u Burundi n'abacancuro b'abazungu baturutse Iburaya ndetse no mu Burusiya nk'uko bizimo bigaragara. Ngungu ni localité iherereye muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ikaba iri mu gice rero kinini cyororerwamo rero inka ndetse n'andi matungo ndetse kandi akaba by'umwihariko hanahingwa hakera cyane nk'uko bizimo bigaragara. Nk'uko umuhari wa MTS rero ubivuga binyuze umuvugizi wayo wongereje Oscar Barinda yaravuze ko umubare munini cyane w'abasirikari ba leta bagwanye by'umwihariko muri Ngungu bari bagizwe n'abasirikare b'i Burundi. Yarasobanuye ko kandi abenshi muri bo bahaguye, gusa ntacyo leta ya Kinshasa cyangwa se by'umwihariko wa FARDC byatangaje kuri ibyo bitero n'ababigwemo nk'uko bizuma bigaragara. Je ubwanjye by'umwihariko narabandanyije kuba no kwironkera amafoto cyangwa amasanamu y'ibiziga by'abasoda bariko baragwa muri iyo ngwano. Biragaragara yuko abasoda b'abarundi bakomeje kugenda baragwa muri izi ngwano ku buryo buremere cyane, ku buryo amafoto nabashije kuba noronka ateye ubwoba ku buryo ntabasha kuba noyanyuza kuri no rubuga kereka abaca mu gikari kugira ngo nce ndabayereka ishano riko riragwira abasoda b'abarundi ku buryo nofise aho yabavugira by'umwihariko ashobora kuba yogira icyo avuga bagaca barakugwa nga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bwana Oscar Barinda ubwo yavuganaga n'itangazamakuru rero by'umwihariko yaragize ati byibuze abasirikare b'u Burundi barenga amagana by'umwihariko 2 baraguye mu ngwano yabereye Ingungu, twayifashe by'umwihariko twirukanye ihuriro ry'ingabo za RDC muri Ngungu nk'uko byuma bigaragara. Yaranavuze ko mu misi 2 iheze iriya huriro ry'ingabo za RDC riri muri Ngungu by'umwihariko gishe abanyagihugu, ryarafashe ku ngufu abagore n'abakobwa ndetse kandi by'umwihariko riranasahura n'utwabo. Hari uhamya rero bwatanzwe n'umunyagihugu utuye muri ako gace bugira buti ubwo FARDC n'abarundi bafataga iyi Ngungu by'umwihariko baripinze by'umwihariko bariplayinze by'umwihariko abagore ndetse n'abakobwa, bukomeza bugira buti by'umwihariko hari umugabo binjiranye mu nzu iwe by'umwihariko uw'umututsi bamusaba kurongora umukobwa we by'umwihariko nawe arabyanga bahita bamurasa arapfa umukobwa we, niko rero guhita bamureplayinga nk'uko bizuma bigaragara. Ubu buhamya rero kandi bushimangira ko rero nyuma yaho FARDC n'abambari bayo bafashe rero abagore n'abakobwa ku ngufu rero by'umwihariko icyakurikiyeho basahuye ibyabo. Hari amakuru menshi ndetse n'ubuhamya bikomeza kugenda birasigura ko abasoda ba FARDC bakunze kugenda baratungwa agatoki mu nyuma yo kugenda barafatanywa by'umwihariko cyangwa se hari amakuru amenyekana yuko bariko barashurashuza abagore n'abakobwa nga mu Burundi muri kino gice cya Kongo.
mu makuru yatangajwe ku wa kabiri w'iki cyumweru rero turimo byaravuzwe ko mu ngwano yasakirangije ihuriro ry'ingabo za RDC n'umuhari wa M23 mu nkengero ya Ngungu yaraguyemo abasirikare b'u Burundi bagera ku majana 4 ndetse n'abandi barafatwa amatekwa arimwe rero n'abayikomerekeremo batari bakeya cyane. Urubuga by'umwihariko ruri mu zikunzwe rutangaza ingwano ibera muri Masisi rwagize ruti by'umwihariko 70% by'abaguye mu nkengero za Ngungu n'abasirikare b'u Burundi barimo kandi n'abofisiye bakuru. Mu video by'umwihariko urabona ko amapeti arimwe rero arayabarundi nkuko bizoma bigaragara. Urubuga rwaravuze ko harapfuye byibuze abasirikare b'u Burundi bashika ku majana 4. Ibyo bibaye mu gihe kandi umwaka uheze mu ngwano M23 yafashe umujyi wa Kicanga naho rero iherereye by'umwihariko muri Masisi. Byatangaje ko by'umwihariko abasirikare amajana 8 b'ingabo z'u Burundi zaba zarayiguyemo ndetse n'abandi benshi barafatwa amatekwa, nubwo leta y'u Burundi ikomeje guca irabihakana, ikomeje kugenda yerekana ko ataho ihuriye n'ibikorwa biriko biraba, ndetse yaranavuze ko abasoda b'u Burundi by'umwihariko atamusoda wayo numwe by'umwihariko wabashije kuba yogwa muri iyo ngwano nkuko bikomeje kugenda bigaragara muri rusange. Amakuru akomeza kugenda aradusumira canke akomeza kugenda aratugeraho, akaba akomeza kugenda yerekana ndetse by'umwihariko aratera impungenge batari bakeya by'umwihariko aho biriko biraboneka, ndetse birasigura yuko by'umwihariko batari bakeya bashobora gukomeza kugwa muri izi ngwano nkuko bikomeza kugenda bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta adafite ivumbi akomeza kugenda aratugeraho by'umwihariko ngaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru akomeza kugenda aradushikira remeza neza yuko mu Burundi by'umwihariko ibigendanye n'igisoda cawe cyahamutse ndetse cyakomeje kugenda by'umwihariko kirerekana neza yuko by'umwihariko hakomeje kugenda haribonekeza ibihe bidasanzwe nkuko byoma bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta akomeza kugenda aratugeraho rero akaba ariko yerekana ndetse aranasigura yuko mu Burundi ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera. Hari abanyagihugu bamwe na bamwe bakomeza kugenda barasigura ndetse banerekana neza yuko bateye impungenge n'ibikomeje kugenda biraba cyangwa se n'ibikomeje kugenda biratangazwa. Benshi bemeza neza yuko bwana Freyesi Antoine Tshisekedi Chilombo by'umwihariko akomeje kugura ingabo z'u Burundi ku kiguzi cy'amahera rero by'umwihariko atangaje akomeje kurungikirwa bwana Everson Ndayishimiye nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira canke nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Witegereje neza ibikomeje kugenda biraba ndetse n'ibikomeje kugenda biratangazwa, birasigura yuko by'umwihariko izi ngwano ziriko ziribonekeza nga mu Burundi by'umwihariko bwazo ziteye impungenge ku buryo butangaje cyane. Hari bamwe rero batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko Everson Ndayishimiye akwiye by'umwihariko kuba yabogozwa mu mabanga yiwe by'umwihariko ku mukuru w'igihugu nkuko byoma biradushikira canke nkuko byoma biradusumira. Hari n'abandi batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda bigaragara muri runo rugamba by'umwihariko bwabyo ari akamaramaza ku buryo bifuza yuko by'umwihariko Everson Ndayishimiye yokura abana b'abarundi by'umwihariko muri runo rugamba byanze bikunze, mu nyuma yuko hakomeje kugenda hagaragara icyo twakwita by'umwihariko k'akarengane ndetse n'akarenganyo karemere cyane, mu nyuma yuko kandi mu bikoresho biriko birafatwa ndetse by'umwihariko no mu bindi byose bikomeje kugenda bigaragara yuko by'umwihariko ibyiganjemo byose ari by'abasoda b'abarundi nkuko bikomeje kugenda bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Nubwo bihagaze gutyo kandi by'umwihariko hari amakuru akomeza kugenda asigura ko hari ubuhanuzi bwaba bwamaze gushigwa ahabona ku gisoda c'u Burundi by'umwihariko gikomeje kugenda kirapfira ngaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Muraza kunyemerera tugarukaho mu makuru n'ibiganiro byacu bikurikira by'umwihariko munyemerere by'umwihariko tuyasubikira hanga tuze kugaruka turabira hamwe rero ibikomeje kugenda biravugwa n'ubundi ku bigendanye n'urugamba ndetse n'ingwano zikomeje kugenda zigaragara hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Icyakora by'umwihariko hari amakuru akomeza kugenda by'umwihariko aragaragara ndetse by'umwihariko arasaba ndetse by'umwihariko abanyagihugu bakaba bakomeje kugenda bataka ndetse banasaba Everson Ndayishimiye yuko yokora ibishoboka byose by'umwihariko agaca aratanga umucyo by'umwihariko ku bigendanye n'ingwano ziko ziraba bikomeje kugenda biragaragaraga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuko amakuru akomeza kugenda aradusumira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera babivuga.
bashimire by'umwihariko ko mubana natwe 5 kuri 5 kwa twumviriza nga kuri Burundi News TV kubonesha kuri imwe rudende bandanya kwasigurira ndetse no kwategura no kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru y'utagezweho agaruka ku mutekano, politique, diplomasi n'ibindi nibiko biravugwa mu Burundi.